Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, quickly. Jump, quickly. Hey, quickly. Turi ku munsi wa kabiri. Igenekerezo rya 24 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2026. Ijoro ryari ritekanye mu misozi ya Rubaya. Mu nzu ya General Innocent Gahizi. Abagwanyi bakuru ba AFC M23 bari bateramye. Nta na kimwe binona kuko baheruka gusambura Centre de contrôle ya madrone ya FRDC ku kibuga c'indege ca Kisangani. Bari banizeye kandi technology yabo ya jamming yo kuyobya drone aho yo biturutse hose. Ariko saa 8:40 z'iryo joro drone batazi yiturutse yururutse buhoro mazi basukamwe umuriro wahise uhitana Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi bagwanyi bakomeye ba AFC M23. Muri documentaire turagaruka kuri operation chirurgicale y'igisirikare ca leta ya Congo. Operation yarayihitanye Lieutenant Colonel Wiringoma. Turaza kandi gutembera ikirombwe ca Korta ca Rubaya. Imashini ikora amafaranga yarabeshejeho AFC M23 kikaba ari kirombwe gikomeye gihanzwe amaso n'ibihugu rutura nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya. Kugira rutahura impamvu y'iyo operation tubanze dusobanukirwa ubutunzi buri munsi y'ubutaka bwa Rubaya aho Wiringoma yiciwe. Aha ni mu karere ka Masisi aho dusanga ikirombwe gitanga korota nyinshi ku isi yose. Ibaze ko kino kirombwe ari cyonyene gitanga ibice 15 kwijana vya korota yose iboneka ku isi. Kuva uyu muhari AFC M23 fashe Rubaya kwigenekerezo rya 30 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024. Kino kirombwe cabinjiriza ibihumbi 800 by'amadolari y'abanyamerika ku kwezi. Ibagifata Rubaya kuri uyo munsi umuvugizi wa AFC M23 Wiringoma yarayashengeye yatanze itangazo ko batafashe Rubaya kubera ubutunzi buhabarizwa ahubwo ko bazanye no gukingira abanyagihugu vyavuga ko bariko baricwa na leta ya Congo. Uyu muvugizi kandi yahise nagabisha ubutegetsi bwa Tshisekedi ko mu gihe hatoba ibiganiro bazokomeza kwavansa berekeza Kinshasa. Kuva babonye Rubaya imoteri yo kwavansa urugamba yari ibonetse. Urugamba rwarashushe ibafata utundi duce twari strategique gushika bageze ku nkombe z'ikiyaga ca Tanganyika. Aha ni mu gisagara ca Uvira binjiyemo kwigenekerezo rya 10 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025. Ariko birasa naho AFC M23 yinjiye muri Uvira mu gihe kitari cyo kubera ko i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haheruka gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amasezerano yarahagarariwe na Donald Trump, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washington yahise itegeka AFC M23 kuva muri Uvira vuba bwango. Aba nabo bameze nk'abatavyumva gushika aho berekana ko basohose igisagara ca Uvira, ariko mu vy'ukuri bategeze bakivamo. Uno muhari watangiye kubona ko urugamba rw'iki gihe atari rwo kurasa gusa ahubwo ari no kumenya gucanga amakarata ya diplomasi. Ni muri runo rukino rw'amakarata Kinshasa yashimisha Washington maze President Trump atera igitsure AFC M23 nabo babona kwikura muri Uvira vya nyavyo kwigenekerezo rya 17 umwaka w'ibihumbi 2026. Kuva bikuye muri Uvira ingufu z'abagwanyi ba AFC M23 zabaye nkaho zigabanutse, umurindi wo gufata ibisagara uragabanuka. Kinshasa yagumye gucanga ya makarata ya diplomasi gushika kwigenekerezo ya 5 Ruhuma aho bagwa kuri karata yari izindi zose. Iki cari kirombwe ca Rubaya. Mu byo bari bemereye ko boha abanyamerika bakabafasha urugamba bongeje mikirombwe ca Rubaya cari kiri mu minwe ya AFC M23. Kinshasa imaze kuburira ikarata ya Rubaya, Washington yanse kwihanganira ubu butunzi butanga ibice 15 kwijana vya korota yose yo kwisi. Mushobora kumva korota mukibaza ngo n'ubutare busanzwe. Ubu butare budahari telefone ngendanwa ntishobora gukorwa. Ubu butare kandi bwifashishwa mikogwa y'ama ordinateur ngendanwa, amakamera, amateleviziyo, amareacteur y'indege, amaradar, amasatelite n'ibindi byinshi. Muri make ubu butare budahari iyi si iterambere uno munsi yubakiye kuri technology ntishobora kubaho.
iyi niyo offer yanse kwihanganirwa na Washington maze bemera kwinjira muri drill. Mwibuke ko kandi muri isi ya technology leta z'ubumwe za Amerika zihanganye n'Ubushinwa, ahashobora kuva urutete rwose rw'ubutare rushobora gufasha Amerika gutsinda intambara haba hahambaye cyane. Washington ntishobora kuhirengagiza. Abafaransa nibo bavuga bati c'est une question de survie. Leta z'ubumwe za Amerika zikeneye buno butare kugira zikomeze kubaho ziyoboye isi. Ntibashobora gutakaza urugamba rw'ubutunzi ngo bemeye ko Abashinwa baja ku mwanya wa mbere. Si mu butare gusa, mu ntumbero yo kugira Amerika igihangange nk'uko vyahoze, Donald Trump yiyemeje gukora ibintu atawundi mu president wa Amerika yigeze akora. Nivyo niwe yabaye wa mbere yashimuse president w'ikindi gihugu ku mugaragaro amutwara nk'agahene bajanye kwibagiro. Muravyibuka ni president Nicolas Maduro wa Venezuela. Bikaba kandi bizwi ko kuri bare nini rya petrole riri muri Venezuela twarabigarutse ko mu yandi ma video. Ni muri ikoze rero Washington yinjiye mu ntambara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Genekerezo ya 24 Ruhuma amabombe yatanguye kugwanya imvura ku birindiro bitandukanye vya AFSM 23 na cyane cyane mu gace ka Rubaya. Lawrence Kanyuka umuvugizi w'umuhari ku ruhande rwa politike yahise atangaza ko FARDC iri gutera amabombe buhumyi, amabombe ari kwica abasivile benshi. Ariko mu vyukuri ibi bitero ntivyari buhumyi, vyari bitero vyakoresha technology de pointe, aho igisasu catumbera neza aho bakirungitse. Benshi bibajije aho technology FARDC yayikuye, ariko nubu ntiharamenyekana. Bamwe bavuga ko ari drone z'Abanyamerika, abandi bakavuga ko ari Israeli, abandi bakavuga ko ari technology igezweho y'Abaturukiya. Gusa ikizwe nuko iyo ari technology ultra moderne itari imenyerewe muri intambara y'ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urupfu rwa Wiringoma n'abandi bagwanyi bakomakomeye muri AFSM 23 rwaciye inkokora uyu muhari n'abawushigikiye. Uruhombo kandi ntiruri ngaha gusa, nubwo ari bo bakigenzura Rubaya, tandasi irerekana ko bashobora kuyitakaza umwanya n'umwanya. Gutakaza Rubaya naho no guhomba ibihumbi 800 by'amadolari y'Abanyamerika yinjira buri kwezi avuye mu matagisi ya Korta yimbwa muri iki kirombwe. Intumbero ya Felix Tshisekedi no kwirukana AFSM 23 mu bice yamaze kwigarurira harimo Goma na Bukavu. Niba mu vyikuru ari kumwe n'Abanyamerika, ikibazo usukwibaza nimba zobishikako, ahubwo ikibazo ni ryari. Ariko kandi intambara yo mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara imaze imyaka myinshi kandi ifise umuzi muremure. Biraboneka ko ingufu za gisirikare zitazokwigira zikemura iki kibazo mu buryo buramvye, ahubwo inzira y'ibiganiro niyo ishobora gushikana Abanyekongo ku mahoro arama ndetse n'akarere kagatekana. Wakoze kubana nanje muri iyi video. Wibuke gufyonda like na subscribe, hanyuma tuzosubire mu bindi biganiro. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, move, quickly, quickly. Jump, jump, quickly, quickly, quickly. Hey, 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 quickly, quickly, quickly. Thank you.